ngira ngo ntangure mvuga ino tandukaniro rihari hagati y'ano masengesho tumenyereye gukora bamwe mu ishengero ariko n'abandi batayamenyere mbwa nifuza ko nawe muyamenyera kuko arafise icyamarira ubuzima bwacu. Imana shimo cyane. Ariko icyo twumana no masengesho yandi yo kuramukwa novuga yiharije afise ubwiharire bwanyu. Abikorera ba mbere igice cya 14 turasoma dore ku murongo wa 14 dushikane kuri 15. Washa gusomera graso washa kucumpa message. Abikorera ba mbere igice cya 14 umurongo wa 15 aravuga ngo iyo senga muri mutamenyekana Mpwemu yanje irasenga ariko ubwenge bwanje buragumba. Iyo senga muri mutamenyekana Mpwemu yanje irasenga. Iyo senga muri mutamenyekana Mpwemu yanje irasenga ariko ubwenge bwanje buragumba. Iyo usenga muri mutamenyekana cyangwa usengera muri Mpwemu, Mpwemu yawe ni ibiriki irasenga. Subwenge bwa buri ko burasenga kuko ivyo uvuga we ntavyo wateguye kandi ubuzi n'insiguro yavyo. Amajambo uvuga ukoresha uri kuvuga muri mutamenyekana wewe ntayishobora kumenya ntubuzi ivyo uri kuravuga ariko biricubwiye ngo iyo senga muri mutamenyekana ni Mpwemu yanje iba iriki irasenga. Ni damba ry'iwanje riba ririko rirahamagara idamba ryo mu Mana. Iyo sengesha uri mutamenyekana Mpwemu yanje irasenga ariko ubwenge bwanje buragumbaha. Ubwenge bwanje ntibutora neza ivyo mba ndiko ndavuga, ntibusobanukirwa neza amabanga mba ndiko ndavuga. Birakomeza kuvuga ngo usenga muri mutamenyekana si umuntu abarira ngo ariko abavuga na n'Imana avuga amabanga. Nuburyo bwo gusenga novuga buri efficace kuko usenga muri mutamenyekana wewe ubwawe ntumenye icyo uri kurasenga ariko ya Mpwemu yavuga bwa kabiri, ya Mpwemu yuzura Mpwemu w'Imana ibiri kiravuga langaje y'ijuru, ibiri kiravuga imvugo y'ijuru, ibiri kirakomunika ku rugezo rwo hejuru ivyo ubwenge bwawe budashobora gutahura. Nuvuga mbere ya mbikiro kibanza. If I pray in tongues, my spirit prays, but my mind lies fallow, and all that intelligence is wasted. Is wasted. Ubwenge bwanje ntacyo buriko buramarira, ntacyo buriko buramfasha, ntacyo buriko buranzanira nk'inyungu, buba buri wasted. Imana ishimwe cyane. Mba niko senga muri mutamenyekana ku murongo wa 15. Nuko ngirente nzosengesha Mpwemu yanje ariko kandi nzosengesha n'ubwenge. Poravuze none ngirente nimba sengesha Mpwemu ubwenge bwanje bukagumbaha. None ngirente ko mba kumwe ko nterana ko ngendana n'abantu bafise ubwenge ariko iyo sengesha Mpwemu ubwenge bwanje buragumbaha ntacyo baronka ntacyo baprofita. None ngirente aravuze ngo nuko nzosengesha Mpwemu yanje ariko kandi nzosengesha ubwenge bwanje. Uru niko rutonde. Navuze ngo nzosengesha ubwenge bwanje hamasengesha Mpwemu yanje. Hariho protokole y'abantu b'Impwemu mu bijyanye no gusenga. Nzosengesha Mpwemu yanje. Uburyo bwiza bwa mbere bwo gusenga no gusenga muri mutamenyekana, no gusenga mu rurimi rutamenyekana. Iyo usengesha Mpwemu yawe ubwenge bwawe buragumba muga kuko tuba turi kumwe n'abantu nabo barakere. Urazi hari sengesho ry'umuntu riduga ku Mana nawe rikakudugana. Hari abantu baza barushe bari mu ntege nke kuko gusenga si igikorwa cyoroshe, bakumva gusenga ntibabangukiye ariko umuntu ari ruhande yiwe yaduze isengesho akavuga ku kintu gikora kuri wa wundi ako kanya wa wundi nawe akaduga. Ni nkuko mbabwira ikintu kimwe biravuga ngo ntimukazimye Mpwemu w'Imana. Do not quench the Holy Spirit. Ntimukamuzimye uko ariko arabiguha. Biravuga ngo uko yarabibahaye kubivuga ivyo guhaye kuvuga bivuge. Utitwase kumenya uri hande yawe, utitwase kumenya uri imbere yawe, utitwase kumenya uri karakumviriza n'uri karakuraba. Iko abiguhaye bisuke bitange ntuzobiza kugira ikimazi. Amen imeze neza. Amen imeze neza. Iyo usitse ahantu ukabona abantu bose baduwebereye
abantu bose barengewe. Icyo Dawidi avuga ngo imifunda yawe n'imikuba yawe irandengera. Nanu yageze arengerwa n'ubwiza bw'Imana. Hari abantu iyo babonye abantu batwebereye nawe batera kudwebera. Ariko ushize ukabona nubwo bushaka kudwebera, ukabona umuntu ari kariraba inzara, ukabona umuntu ari karifata selfie, ukabona umuntu ari kuri WhatsApp, uwo muntu ara kudeconnecta. Amen, imeze neza. Abo nariko ndigisha ISM ejo, narababwiye umama yakoreye Imana mu buryo budasanzwe, asiga amateka ngaha mu inosi, yitwa Katrin Kurman. Niwe muvyeyi w'Mpwemu wa Benihin, benshi bazi uyu munsi. Iyo agiye gukora igikorane ku ntebe zitatu z'imbere, ku maranje yose yantu yaba ari karakorera, haba hari abantu biwiwe. Bamwe badasamara, bamwe batumva hushije baca batwenga, bamwe bumva vuze ikintu atashaka kuvuga bagaca basenga, bamwe baguma umwanya wose bari attentif, bariko barakira bamwakira. Kuko abantu iyo abaravye vyamuterura akibagira abandi bariko barasamara, abandi bakabavaka twagwa mu nyuma. Nico Benihin mu nyuma yahavuye yadopta. Iyo agiye ahantu abafise team y'abantu biwe, ntiyizera abari bo bose, kuko hari abantu batoba igikorane, hari abantu batoba inyigisho, hari abantu bakorompa amavuta, hari abantu batuma ama interference hagati y'uri karatanga n'abariko barakira. We yamafise abantu biwe igice cyo baguma bariko baramusunika, avuze ikintu abandi bateba kuvuga amen, bo bakayivuga ubwa mbere. Uviriza, abo bantu nibo bamutera kugira ngo abandi bashobore guprofita au maximum possible ivyo bari karatanga. Amen, imeze neza. Abo tubita abantu b'Impwemu nabazi gusesa, barashobora gusanta ikirere kiri ahantu. Babwira ikintu kimwe, mwebwe hari ibintu mudashobora kumenya. Umuntu ashobora gutegwa ari ngaha akagira ibibazo, akagira ingorane, akagira ibitero mwe mutariko murabona. Kuko umuntu ari ngaha, uko mwese amaso yanyu ari braque ngaha imbere, niko umuntu ari ngaha expose. Ariko ugasanga abandi bo gusabaje kugira ngo bakiko n'ababebe, kugira ngo batamikwe bakire gusa. Ariko arabandi vuga Imana mushoboze, mushoboze. Umusubone umukozi w'Imana igitabo nasomye, Imana mutembereje mu ijuru, hanyuma ngo Imana imubwira ngo hariho kuhone ngomba gutanga mu ishengero ryawe ku bantu bankoreye bafise umutima utunganye. Hama nawe yarasiko n'umukozi w'Imana w'igihangange, aravuga ubutumwa abantu bagakizwa, bakuzura Mpwemu Yera, abantu bagakira indwara. Yarasikiye kurone iza kuza kuri we, ako kanya ari ngaho atabona ya kurone iramurenganya, ikigenda inyuma ahantu hari agakecuru gashaje cyane. Abone ya kurone igiye kuri we, arabaza Imana, kubera kiri ya kurone igiye kuri we, none ubyarandusha kugukorera zebundi pastori wiwe nize namwiga ijambo ry'Imana. Imana amubwira ngo kijya gihe cyose uri kurasenga, kijya gihe cyose uri kuvuga ijambo ry'Imana, kijya gihe cyose uri kurategura program, urya kwisonzeshereza wowe utabizi. Urya arafata amajoro n'amajoro akayarara ariko aragusengera. Atajya hari amavuta ukoreramo adatewe n'ukungene wewe witwara, ariko ategwa no gusenga kurya mudamu. Iyo ari karasenga akarenguka imbere y'Imana, ndakugira ubuntu ntoshoye kukugirira ubundi mu bisanzwe. Imana amubwira uriya ibyo ukora byose ubikesha uriya. Aragusunika, araguterura, araguheka. Imana ishimwe cyane. Amen. Aravuga ngo so what's the solution? None ngiriki. Aravuga ngo the answer is simple enough. Do both. Zokora byose. Icyambere, I should be spiritually free and expressive as I pray, but I should also be thoughtful and mindful as I pray. So sengesha Impwemu yanjye, ariko kandi nongere sengeshe ubwenge bwanje. Ngi protocol hera muri Mpwemu, hanyuma ubandanirize mu bwenge bwawe. Usengesha Impwemu yawe uhejeje. Mbabwira ubundi amasengesho yacu yabwiza kuba amasengesho ahishuwe. Apana gusenga uko abandi basenga, apana kuvuga ivyo abandi bavuga. Iyo umuntu asengesheje Impwemu yiwiwe, hari ahantu aba ari, hari ibintu yumva, hari ahantu aba yagerereye, ahabona ivyo umwana umuntu atashobora kubona, yumva ivyo amatwi y'umwana umuntu atashobora kumva. Ahantu rero ahabwa amajambo y'Impwemu. Niyo Paul avuga ngo ndazi umuntu muri Kristo Yesu, nimbara mu mubiri atari mu mubiri ntavyo nzi, ariko nuko yageze mu ijuru rya gatatu yumva ivyo ugutwi k'umwana umuntu kutoshobora kumva. Gushika ngaha turi kumwe. Rero zokora byose,
ari gacavuga nzoririmbisha impwemu yanje. Abantu benshi bo ngani ntuzi kurimbisha impwemu zanyu. Mbabwira ikintu kimwe, izi ndirimbo twaririmbye ngaha ziri mu bwenge, ariko ubundi izi zabiza kuza mu nyuma yizi impwemu twabanje kuririmba. Kuko indirimbo y'impwemu, oh my goodness, ndashaka kubasarisha gatoya. Tugane gatoya muri Zaburi ya 42. Somera ku murongo w'indwi n'umurongo w'umunani. Kabashanda rabasete koshi. Twihute. Zaburi ya 42 umurongo w'indwi haravuga ngo idamba rihamagara irindi damba. Idamba rihamagara irindi damba. Impwemu yawe ihamagara impwemu y'Imana. Hari ikintu Paulo avuga ngo mwemu abwirikana n'impwemu zacu ko turi abana b'Imana. Mu yandi majambo, impwemu y'Imana iraza ikaganira, igakomunika, igasangira ubumenyi, igasangira ino conscience n'impwemu zacu ko tutari abo twari turi kera, ko turi abana b'Imana. Iyo turi abana b'Imana hari ibintu byuguruka, hari ibintu tumenya, hari ubuzima tubamo, hari ubuzima tugenderamo tutashobora kugenderamo mbere. Impwemu y'Imana ibirikana n'impwemu yacu, hari ukuntu bivugana. Mwemu Imana agashyira isengesho muri mpwemu yawe, agashyira iyisurirwa mu mpwemu yawe, agashyira iyerekwa mu mpwemu yiwawe. Aravuze kino kintu ngo idamba rihamagara irindi damba, ibwina hacu hamagara ibwina h'Imana. Hagakivuga kino kintu ngo kubwo kubomborana kw'amasumo yawe. Kubwo kubomborana kw'amasumo yawe. Kubomborana, bavuze kubomborana ibintu biriko biravuza ukwamo, ibintu biriko biragira amabruwi menshi. Kubwo kubomborana apana kw'amasengesho, kw'amasumo yawe, kw'amasumo yawe. Muco nzakuja muri giswa waterfalls ni nk'amashite, hajya hano amazi aba ariko arisuka, haba hari ukwamo, haba hari amajwi udashobora gusobanura neza. Birivuze ngo ibwina hanze hamagara ibwina h'Imana. Kubwo kubomborana kw'amasumo yawe, kubwo kubomborana kw'amasumo yawe. Ndakire ko tugera ku rugezo aho twumvikanisha kubomborana kw'amasumo y'Imana mu mpwemu zacu. Amen, imeze neza. Akavuga kino kintu, all your waves and your breakers have swept over me. Ubuza mu Kirundi, imifunda yawe yose n'imikuba yawe yose birandengeye. Imifunda yawe yose, imifunda yawe yose, imifunda yawe yose. Imifunda murayizi n'amavage. Imifunda murayizi ni ya yindi yo mu kiyaga, iyo hari umuyaga haza imifunda. Imifunda yawe, imifunda yawe, imifunda yawe. Imana yafise imifunda, imifunda y'ubwiza bw'Imana, imifunda y'ubuntu bw'Imana, imifunda yo kugira neza kw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo hamana imikuba yawe yose birandenga, ndatwagwa, ndagera ahantu nasubira gukontrola ikintu na kimwe, ndagera ahantu ntangura gutwagwa mu bwiza bwawe. Ubwenge bwansizwe gukontrola icyo bugomba, sisubira kwikontrola mu byo saka kuvuga, sisubira kwikontrola mu masengesho yanjye, ngatwagwa. Ndabifurije gutwagwa. Haleluya. Imifunda yawe yose n'imikuba yawe birantwara, birantwara. Ariho hantu ubwenge bw'Imana bukorera. Ubwenge bw'Imana bukorera ahantu watwariwe. Siko turi kumwe. Gutahura iby'Imana tubitahura igihe twawe twarengewe. Iyo watwawe ukarengegwa, Imana igutembereza mu birimba byayo, ikakubwira ihweze, raba, ukabona ibyo abandi badashobora kubona, ukumva ibyo abandi badashobora kumva. Ibi ntibikunda. Ezekiel avuga ngo nuko antwara mu kiyaya c'amagufa yumye. Andi avuga ngo anjana mu kiyaya c'ukwerekwa. Ni kibanza aho uhageze, ntuvuge ngo nturumuvugishwa, aho hantu haza kugira iyerekwa.
aho hantu haza kumva ijwi ry'Imana n'inzira. Dusomye muri Zaburi ya 63 ku 11 tutavuga ngo teach me your ways and unite my heart. Reka amafakulty y'umutima wanje yuzure nawe. Unite my heart. Unite my heart. Hallelujah. Aho ugera ahantu hakaba unification, hakaba union, communion, fraternité, hakaba partnership. Aho uvuga ibyo utagomba kuvuga, aho uvuga ibyo Imana igomba kuvuga, aho ubonera mu maso y'ubuvugishwa, aho ushobora kumenya neza ibintu biriko biraba ivyo ari byo. Paul avuga ngo tuvugana ubwenge hagati mu batunganijwe gose, ngo n'ubwenge bwari bwaragizwe ibanga ntibwigeze kumenyekana mu gihe cyaheze, ngo ariko Imana yabudutegura kugira ngo ube icubahiro cyacu muri kino gihe. Amen. Imeze neza. Hari amabanga Imana yabitse irindiriye abantu bo gutwagwa n'imipfunda yayo n'imikuba yayo kugira ngo bagere aho hantu. Hari amabanga Imana yahishije amageneration menshi. Amen. Imeze neza. Amen. Imeze neza. Gushika ngaha turi kumwe, gushika ngaha turi kumwe. Reka na avance genda muri Yeremiya igice 20. Mutima wanje himbaza iyo Mana, unezerwe kuko nama. Wowe uri mu bintu bitagaragara ko ari amahoro, ariko umutima wawe uri amahoro. Umutima wawe uri amahoro. Nubwo amagambo yanje ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Iyo watwaye muri no mifunda abari amahoro byose, abari amahoro byose, abari amahoro byose. Wa mugore w'umunyashunemu yari yapfushije umwana, ariko amaze n'amahoro. Aravuga n'amahoro, n'amahoro, kuko ndazineza nubwo amaso ariko aranyereka katara amahoro, indani ndumva kara amahoro. Ntibiva inyuma biza indani, biva indani bija inyuma. Ntibihera inyuma biza indani, bihera indani bija inyuma. Indani n'amahoro, indani n'amahoro. Somera ku murongo w'indwi. This Jeremiah, ubu ni Yeremiya. Nawe ari muri bino bihe byo gutwagwa n'imipfunda. Mbabwire ikintu kimwe, nta numwe ashobora yatwawe ashobora kunesha amazi. Nta numwe, nta numwe. Amazi yagutwaye iyaje niyuja, siko turi kumwe. Iyakatira niyo ukatira. Iki ni gihe you surrender all, uburekura vyose hama kagutwara hashaka. Kimwe Yesu abwira Petero, ukiri muto wari kenyeza ukijana aho ugomba, ariko igihe kiraje aho uzosenga amasengesho kuramukwa, uyunda kaza. Erega se wowe bigira n'uyundaza, n'uyundaza akaza akagukenyeza akakujana aho utagomba, akagusengesha isengesho udashaka gusenga, akagukoresha igikorwa utashaka gukora. Birenze ubwenge bwa, birenze gutahura kwawe. Ntubikora kuko ubishaka, ubikora kuko we yabishatse. Hari ikintu bavuga ngo barapanga tugapangura. Ico gihe urapanga uyunda kase gapangura, agatapanga gwiwe mugaca mugenda yakereye ko muja. Nta burenganzira ufise bwo kwanga isavuze ni itegeko hejuru ubuzima bwawe. Nta burenganzira ufise bwo guharira nawe isavuze ni itegeko hejuru ubuzima bwawe. Avuze turaduga uraduga, avuze turasenga murasenga, avuze ngo turarambarara murarambarara. Ijambo ryiwe ni itegeko ku buzima bwawe. Uri wenyine kwa presenta wino kirte hama merekezo dufise pratique. Heba bwira ikintu kimwe, iyi mifunda yadutwaye yakubwije ukuri, nta majambo yumvikana mu isengesho ryawe. Iyo ugisengesha amajambo ushobora kumva wowe nyene ubwawe ubukiri ku rugezo rwo hasi. Ariko indege iyo yagutwaye amasengesho yose y'ururimi rwumvikana arakama. Umvirize Yeremiya ivyamubayeko.
ewe uhoraho waranyoheje ndoha. ewe uhoraho waranyoheje ndoha. ewe uhoraho waranyoheje ndoha. You deceived me and I was deceived. Waranyoheje ndoha. Waranyoheje ndoha. Ibyo wavuze nibyo nakoze. Ibyo washaka ko nkora nibyo nakoze. Sinakoze iby'ubugombe bwanjye bushaka gukora, nakoze iby'ubugombe bwawe bushaka ko nkora. Yeremiya abwira Imana, wowe waranyoheje ndoha. Oh Lord, you deceived me and I was deceived. You overpowered me. Wandusize ingomezi, waranjaniranije. Ntiwanyemereye ko nanze ngira icyo nkoze. Washatse ko nkora ibyo ushaka ko nkora. Ntiwamaye akaryo ko gusiga icyiyumviro cyanje. Icyiyumviro cyawe nicyo cyabaye icyiyumviro cyanje. Waranyoheje ndoha, wandusize ingomezi, waranjaniranije, warankweje, ndakwegeka. Sinakoze ibyo nashaka, wandushije ingomezi. Iki ni kibanza Imana ikurusha ingomezi. Urazi iyo umuntu yatwaye bariko baramuroba, barakubwira wowe ntugiriye foro nimwe. We ntagire ikintu kimusaje kugira cyo kwigwanira. Reka tubwire uko twumva bikwiriye. Nawe bafata akagusa aragutwara. Parce que si nkuvuza abazazi ko zirakora. Oya. Numva amene ya muri kino kibanza. Numva amene ya muri kino kibanza. Abantu bazi gutwara ikinga. Turiko turiga gutwara ikinga bakubwira ngo kuramo inguvu mu maboko. Niba shama inguvu mu maboko ntabwo uza gushobora gutwara. Kuko ikinga nitwagwa n'inguvu zo mu maboko. Kudushizemo inguvu niko nyene uza kugenda n'inguvu nyinshi. Mwakubwira orosha ku buryo nubwo yo kata uza kurigarura utari kuranigana. Iki kibanza nuko yabimeze. Imana akubwira relax. Reka gushama inguvu ziwawe. Nyemera ndagutware. Nyemera ndakujane. Mana none je wewe ntaja mufise ngaha. Nije mfise ijambo. Nyemera ndagutware. Mpamera imeze neza muri kiro kibanza. Uhora waranyoheje ndoha. Wandushije inkomezi and prevailed. Hallelujah. Hari kintu hashavuga ngo I am ridiculed all day long. Everyone mocks me. Uviriza iyo uhoraho yaretse imipfunda yiwe ikagutwara. Nukuri ndakubwiza nukuri. Abatazi ribanga barakwimoka. Ariko nawe narashobora gusenga utekereje utari kuravuza ugwamo. Erega yaba yari jewe ndabigira nanjye nari kumufasoni nkatekereza. Mugabo hari ikintu kiri ndani kintuma mvuga nashaka kuvuga. Abakizwa namwe murakavya umengo muri bijuju nonaho muboroga kubera igihewe bitaragushikira uzovuge make. Amen imeze neza. Harige natwe twavuga menshi. Hariko imipfunda yiwe ayigomoye. Imikuba yiwe akayireka ikaza. Twasanze dukora ivyo tutateguye gukora. Numva amen ya muri kiro kibanza. Hafa nguraba sigendira idikire. Abantu bose baranda bakanyimoka ndagatwengo mu maso y'abandi bose. Emeru bagatwengo kubandi ariko kumana wakoze icyo agomba gukora. Numva amen ya muri kiro kibanza. Nta muntu w'imwemu asenga kugira ngo anezereze abantu, kugira ngo abantu ntibamuvuge. Nimba ukiri kuri urwo rugezo rwo kwirinda ivyo bokuvuga uri kurasenga, Amariya Yesuza kugira wuzuye Mpwemu Yera, nico gituma Mpwemu Imana zo kwigera akuzura. Kukumviriza nta basoferi babiri batwara imodoka imwe. Umusoferi umwe ni watwara undi akamukonvoye ni wabibona imbere. Nta babiri bashobora gutwara ikinga rimwe. Numva amene ya muri kyo kibanza yafashe vola mureka gutware, mureka gutware. Niya gutwara uboroga emera uboroge. Uvuza ugwamo emera uvuza ugwamo niya gutwara ahantu twenga. Hari gihe dutwenga takiriko kiradutwenza twumva gusa umunezero utwuzuye, tukumva ibitwenga twenge vyuzuye akanwa kacu. Suko baduteye inkuru, suko bariko baratuzigatiga, ariko ari biko biraba indani. Hari umunezero uri kurisuka indani, dusanga twatwenze ata uri kadutwenza kuko n'igikorwa cy'Impwemu. Igikorwa cy'Impwemu.
igihe byashikira intumwa ku munsi wa Pentecote abantu bose bavuze ngo basaze, abandi bavuga ngo baborewe. Ariko Petero babwira asize ntitwaborewe ni saa 3 z'agatondo. Hari uri karabituma yari yaravuze ngo azoturungikira umwitsa, azoturungikira umufasha, ari we Mpwemu Yera. Rero uyo yaje turamumva ko twe tutamubona, mwe nimushobora kumubona. Hari karahari, hari karakora, turiko turavyumva. Haleluya. Kenda ku murongo 8. kuko iyo mvuze mvugira hejuru enge gato Yeremiya yavuze ngo yiheze ngo agomba avuge kubera wawunda mwosha, kubera wawunda mu rushinkomezi, wawunda mujaniranya. Ubundi Yeremiya n'umupfasoni, Imana muhamagara akiri muto afise imyaka mike, hamwe muhamagara mu bantu baminuje b'ubwenge bwinshi kandi bamuruta bamukurira. Rero agombye kuvuga, ubundi we yashaka kuvuga nk'umushinga ntahe, abwiye abashinga ntahe, mugabo kubera bwa bushobozi umukontrola asanga yavugiye hejuru. Iyo Mpwemu Imana aje kubikorera muri twebwe tuvugira hejuru. Mwanyumvise? Tuvugira hejuru. Dusanga twavuze muri bus, dusanga twavuze mu cumba kandi ari saa 9 z'ijoro abantu baryamye. Dushaka kwibuka ko abantu baryamye. Iyo vyashitse ewe uramererwa nabi. Bireke ndabaza ikintu kimwe. Iyo haguye imvura nyinshi, ega hari ikintu na kimwe gishobora gutangira iyo mvura? Mu minsi yeze igihe hagwa imvura nyinshi, mu Kanyosha babonye ingurube, babona intama, babona impene ziri hejuru y'amazi. Kumeze ko ziva hejuru, bakora abazi ubwenge bavuze ati duhurire kwitanganyika. Ntutangira mu nzira kuko nawe arakujanirana. Mugabo genda aho ruza kurangira ngo kwisuka niho uza kubisanga. Aho ruza guhereza niho uza kubisanga. Ntushobora kubizibira. Amazi yavuze ati aca ngaho nyene. Hari ikintu bavuga ngo aricira inzira. Niyo Mpwemu Imana aje kugusengesha amasengesho kuramukwa, aricira inzira. Nivyo byabaye kuri Yeremiya. Yeremiya agashaka kumupfasoni. Mugara avuga kino kintu. Whenever I speak, I cry out. Vugira hejuru. None ubundi ko nari umupfasoni, ivyo kuvugira hejuru bije biva he? Si wewe, nikiri muri wewe. Raba kino kintu. Ngo ijambo ry'Imana ryatumye mba agatwengo igitutsi umunsi wose. Mbwandishaka umurongo w'icenda hanini. Umbizare ku murongo w'icenda. iyo mvuze nti sinzosubira kumuvuga, agacavuga ngo reka uhera ubu sinzokongera kumuvuga, ndifatiye ingingo sinzokongera kumuvuga. Ntimunigana ubikije akiba canke ngo ngire ico mvuga mu izina ryiwe, haca haba nk'umuriro uyingana mu mutima wanje. Hacaba nk'umuriro uyingana mu mutima wanje. Andi nakunze ngo his word is in my heart like a fire. Ijambo ryiwe riri mu mpemu yanje, riri mu mutima wanje nk'umuriro. Hari akantu bacavuga mu Kirundi ngo haca haba nk'umuriro uyingana mu mutima wanje, uhishije uburimbi amagufa yanje. Uhishije uburimbi amagufa yanje. Muyandi majambo, ndacanigwa indani, amagufa yanje nkumva ariko arasha, ariko aracokombera. Nkagerageza kubifata. Hano avuga ngo oya ndagerageza kugira ngo sibisoke, ariko avuga ngo bindusha inkomezi. Ntibikunda ko ndabifata, ntibikunda ko ndabihodinga, ariko usanga atavyo shobora, sanga vyandengeye. Biramurengera. Imana ishimo cyane kuko bimurusha inkomezi.
kurusha inkomezi. Reka mvuge ikintu kimwegereza kurangiza. Hari itandukaniro ryo gusengera muri Mpwemu nuko Mpwemu w'Imana asengera muri wewe. Gusenga muri muri utamenyekana iyo wuzuye Mpwemu w'Imana ukivuga ko amazaburi ukagira amamelody ya Mpwemu umutima wawe uburi kusengera muri Mpwemu. Ariko amasengesho kuramukwa Mpwemu w'Imana asengera muri wewe. Mwavyumvise? Mu bitandukanye hari ugusengera muri Mpwemu nuko Mpwemu w'Imana asengera muri wewe. Iyo Mpwemu w'Imana agomba kusenga amasengesho kuramukwa araza agasengera muri wewe. Si wowe usenga, ni wasenga, ni waduzijwe, ni watakambira Imana, ni we intercede. Wewe gusa ico ukora araba kino kintu, ico ukora gusa wewe ariko arasengera muri wewe. Akoresha amaboko yawe, akoresha umunwa wawe, akoresha inda yawe, akoresha amaguru yawe. Kuko Mpwemu w'Imana icyo akeneye gukora arakeneye kugikorera ahantu aronka access. Aho naho sahandi n'ahantu hari umubiri. Iyo Mpwemu w'Imana ariko aradusengera, munyumvirize neza, iyo ari karataka ku Mana nijwi ryawe risohoka, kuko ni Mpwemu w'Imana aba ari kavugira muri wewe. N'amaboko yawe atatabiza, siko muri ko muranyumva, n'umubiri wawe wikontracta. Ibi abantu atarabi Mpwemu ntibashobora kuvyumva no kubitahura. Mwahantu ugera ukarengegwa bahe Dawidi amosozi akakurenga, ako kanya ugatakara, hamukiro tuvuri gukora ibyo utari washatse gukora. Ico gihe Mpwemu w'Imana bayafashe releve. Kiya gihe ukiririmba ukivuga amajambo yumvikana, ko niyo usenga muri mutamenyekana amajambo uvugiramo uko biri kose turumva ko ari amajambo. Mugabe ugeze ahantu utangura kuniha sa amajambo, kuboroga sa amajambo, kuvuza induru sa amajambo. Ayo niyo masengesho Mpwemu w'Imana asengera muri wewe. Genda mu Baroma 8 ku murongo wa 26 na 27. Amen. Aravyuzuza Impwemu yiwawe ukumva ugomba uturike uburyo vyexprima wewe ntavyumenya. Swat uravuza induru, swat urarira, swat uraboroga, swat uraniha. Umviriza kino kintu. Abaroma 8:26 turavuga ngo niko na Mpwemu adufasha mu ntege nke zacu. Niko na Mpwemu adufasha mu ntege nke zacu. Ninde adufasha? Mpwemu Yera. Mu ntege nke zacu. Naho nye ni ntege nke z'uburyo dusenga. Avuga ngo kuko tutazi ingene dukwiriye gusenga. Hari ibintu Imana itumva hatabaye amasengesho kuramukwa. Amasengesho kuramukwa n'amasengesho ku rugezo rwo hejuru. Amasengesho kuramukwa, reka ndabwire kino kintu, ari hejuru amasengesho mu Mpwemu. Kuko hatangura amasengesho y'ubwenge, indirimbo z'ubwenge, hama conscience ikaza ugatangura kuduwebera. Inyuma yaho ivyo bikaguhereza, muravyumva, gusengera muri Mpwemu, aho utangura kuvuga ivyo Mpwemu w'Imana aguhaye muri mudatahura rutamenyekana. Navyo nyine bikakujana ahantu Mpwemu w'Imana acafata releve. Mpwemu w'Imana iyo afashe releve mu gusenga ntasura kuvugisha amajambo yumvikana, atasengesha kuniha, atasengesha amaborogo, atasengesha kuvuza induru. Ukuri ko Mpwemu w'Imana dusengera. Soma sisa kuguciramo bamaze kumviriza ubwa mbere na mbere isengesho rya Mpwemu Yera ingene rimeze. Niko na Mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi ko dukwiye gusenga, ariko Mpwemu ubwiwe aradusengera animi nihitovugwa. Aradusengera aniha. Adusengera aniha. Ni sengesho dukuniha.
nisengesho dukurira kimwe n'ababwira Yeremiya Imana imubwira ngo nimuhamagare abagore bazi kurira babizi cyane banyaruke baririre ubwoko bwacu n'ibyacu. Avuze ngo Mpwemu Imana aradusengera aniha. Isengesho rya Mpwemu Imana ku buzima bwacu ni imineho n'amaborogo na karuru. Birarenze gutahura kwacu. Birarenze gutahura kwacu. Avuga ngo but the Spirit himself intercedes for us with groans that word cannot express. Kuniha the words les paroles zashobora kuexprima wa mubabaro agusenganisha asengera ubuzima bwawe n'umubabaro amajambo adashobora kuexprima. Numva amene muri kino kibanza birarenza amajambo yacu arira cyane kuko Mpwemu Imana kuri 27 avuga ngo yisesa imitima iradi ico Mpwemu agomba ngo Mpwemu asengera abera ubugombe bw'Imana ku buzima bwabo. Aragenda agasesa mu mutima w'Imana akabona igikenewe akaza kagihuza n'ubuzima bwacu. Numva amene muri kino kibanza juste ngo mandabaye gicapo mu buryo bw'ibintu bigaragara juste dukoresheje inkuru iri muri Bibiliya gatoya hamatse turangiza tugane muri Samuel wa mbere 25. Inkuru y'umugabo yitwa Nabali n'umugore we yitwa Abigayili. Ni gicapo ciza cy'ukungene Mpwemu w'Imana asengera ubuzima bwacu. Ni gicapo ciza cy'ukungene Mpwemu w'Imana aduserukira ku Mana akadusabira. Turi kumwe reka juste turaza turasoma uri ku 30 twage turagira hera ku murongo wa 2 hama turaza turasimba. Samuel wa mbere igice 25 umurongo wa 2 haravuga ngo hari umuntu w'imayoni itunga ryiwe ryari Karumeli yari umutunzi cyane yarafise intama 3000 n'impene 1000 ico gihe ariko arakemuriza ubwoya bw'intama ziwe i Karumeli. Uwo muntu yitwa Nabali umugore wiwe yitwa Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi yari umunyakaranga ariko umugabo we yari umuntu w'ikigogi kandi w'imico mibi yari mu muryango wa Karebu. Mumvirize gatoya batubwiye famiye y'umugabo yitwa Nabali yari afise umugore yitwa Abigayili. Batubwiye ko Nabali yari umugwiza tungarenze akagira umugore yitwa Abigayili. Batubwiye ngo umugore we yarazi ubwenge akaba umuntu w'akaranga ariko Nabali yari ikigodi ikijuju. Ubundi Nabali mugiye burani ijambo risobanura urujuju. Mwumvira abavyeyi byamwise Nabali urujuju sinzi ico babonye mugana ngo cari kijuju cari gitunzi. Dawidi yari ahantu ari kumwe n'igisirikare ciwe ico gihe karahunga Sawuli arondera kumwica mugana afite abantu bari kumwe nawe bamuyoboka cyari nk'igisirikare ciwe. Dawidi atuma kuri Nabali aramubwira twebwe turabashavyi bawe amahoro abe kuri wewe kunzu yawe no mu vyawe vyose. Aramubwira ati ariko twumvise yuko soma kira kintu wavuze yari afise uwo muntu yitwa Nabali umugore wiwe yitwa Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi yari umunyakaranga ariko umugabo wiwe yari umuntu w'ikigogi kandi w'imico bibi yari mu muryango wa Karebu. Bavuze ngo ariko aragira iki intama yari ko arakemuriza ubwoya bw'intama ziwe i Karumeli. Gukemuriza papa apisha gukemuriza niki? Ubwoya bw'intama kuzimwa nukuzimwa right okay. Dawidi aravyumva kariko aramubwoya
bw'intama ziwe, hama mutuma ko abasore 10 atumugirira ubuntu. Iyo abungere bawe baje ino mu bugaragwa iyo turi, nta na kimwe bigera bagira kibazo, turabarinda, tubagira neza, nta numwe arigera barenganya, turababera uruzitiro, niryo jambo akoresha. Atero bagira ubuntu, ico ufise cyose ukibahe. Turashonje, turamerewe nabi, turasika Imana kugira neza, ico ushobora cyose ukiduhe. Urugabo nkuko bavuze nyene ari urujuju, dutarubwira abo bantu ngo Dawidi ninde. Aho Dawidi yari yicishiye bugufi, mwashaba uwo Dawidi ninde, mwene Isayi ninde. Ati mubwira ko hari abashumba benshi bazimye bashebuja babo. Ati fate inyama zanje, amazi yanje ndayahe abantu ntazi. Bagenda bavuga izo nkuru. Dawidi aravuga ati nukuri ninihora Imana yakibimpana kandi bikabije. Umuntu wese afate inkota, birivuga ngo afata abantu 400. Umwe wese afate inkota yiwe, ati ejo kwa Nabali nta numwe tuzosiga yitwa zina muhungu. Ati ninabikora uhora habimpanira. Wa mugore wiwe Abigayili siho yarari. Biritubwira ngo haje umuntu kuri verse 14 je crois. Araza aramubwira ngo erega Dawidi yatumye ko abantu umugabo wawe Nabali kugira ngo amugire ubuntu, hama taramuranda mukira, amwisura amajambo adatoza atagira ubwenge. Aramubwira ko atamuzi, ataco yopfa muhaye, ati kandi vy'ukuri urya muntu ahora tugira neza, agira neza ubushobozi n'abungere biwe, ati ko yasi kumukora ico yamusavye, ati vyago bigiye gukurikira ntawe uzomukira. Murabe rero aho ubufasha buri. Abigayili aravyumva kuri 18 nimba ntihenze. Abigayili avyumvise ko Nabali cyarandamutse kikanka gukorera ivyo Dawidi yagisavye, birivuga ngo aca ari soma kuri 18. Maze Abigayili arakwakwanya ndo jambo nyo nashaka. Aca arakwakwanya, umvirizo yakora. Akora imitima 200 n'imikuza 2 ya vino, imikuza 2 n'imitsima 200, n'inyama zihiye z'amafizi 5 y'intama, n'ingero 5 z'ingano zikaranze, n'imisoko 100 y'inzabibu zumye, n'uturobe 200 tubumbabumbwe mu sukoni, n'uturobe nasa naronka ahantu handitse uburobe muri Bibiliya, naragiye ndasoma. Ntiyasize inyuma uburobe, arikazanya arabitekera byose kuko yari umugore aciye ubwenge. Aravuga ngani ntagisho nkozi, iki kigabo c'ikijuju tubana kirapfa n'abaco bose baragenda. Acaragenda ngo aje gusanganira Dawidi, amushikire ntwe ne kwasoma, amushikiriye. Je crois que ni kuri verset 20 combien? Kuri verset 27. 27? Yeah. Ego. No, reka mpere kuri Era kuri 23. 23. Nuko Abigayili abonye Dawidi ava ku ndogoba yiwe vuba, akubita inkoro hasi aramunamira. Umvise kino kintu. Abigayili abonye Dawidi yari karaza gutera Nabali. Mugabo amubonye ari kure, arirukangira musanganira, amushikiriye aca kubita inkoro hasi. Iki ni gicapo ciza c'umuntu ariko asenga amasengesho kuramukwa, gukubita inkoro hasi ugashika hasi. Mumvise amajambo yamubwiye. Yitembagaza imbere y'ibirenge vyiwe. Mwavyumvise? Ntiyakubise gusa inkoro hasi, yaciye yitembagaza ku birenge vyiwe. Tujutse n'igicapo c'umuntu ariko asenga isengesho ryo kuramukwa. Gusenga amasengesho kuramukwa n'igihe ukumbagara ku birenge vya Yesu, ukikumbagaza. Ibi byo kuvuga ngo urahagaze haleluya uricaye, iyo uri kuramukwa, abagore bageze kuramukwa, ndabavuge gatoya, abamama muri Nganda bavuge gatoya, yibihe byo kuramukwa vyageze ntibasubira kwicara uruhande rumwe. Ahantu hose bicara haba hababa, aho bagerageza kuryama haba hababa, aryamye biranga, ahagaze bikanga,
akiruka bikanga, akicara bikanga. Iyo umugore hageze ko aramukwa arabura position afata. Ico ni gicapo ciza c'umuntu ariko arasenga amasengesho kuramukwa. Uyu mugore yashitse yikubita imbere yiwe harakumbagara. Yari umugore yiyubashe. Mugabo arakumbagara kuko ico rakene gusaba Dawidi cyari ikintu kidasanzwe kigiye gukiza ubuzima bw'abatari baki. Nimba by'ukuri byo dusaba ko dukumbagara kugira ngo imiryango yacu itabagwe, dukumbagare. Nimba byo dusaba ko turira kugira ngo igihugu cyacu gitabagwe, turire. Nimba byo dusaba ko tuboroga kugira ngo abo mu runganwe rwacu bakizwe, bihane, basike kukumenya ukuri, tuboroge. Ari kumbagaza imbere yiwiwe. Hari ikintu yaciye avuga. Aravuga ngo he what your servant has to say. Ni umvitse umusavyi wawe kaza agomba kuvuga. Umusavyi kazi kiravugika, agomba kuvuga. Mwumvise amajambo just gatoya, twumvise no majambo Abigayira akoresha n'amajambo vy'ukuri arenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. Urumva ko n'umuntu yari afise ibanga ry'Imana muri we. Soma gatoya. Ati mwami wanje, ico cyaha bari jewe kijako. Mwami wanje, ico cyaha abari jewe kijako. Iyo umuntu ariko arasenga amasengesho kuramukwa, nasenga yisengera, asengera abandi. Bibaye ngombwa aja mu gishingo c'ivyaha vyabo mu muryango wiwe, c'ivyaha vyabo mu gihugu ciwe, akavyishirako. Ayo masengesho Danieli yarayasenze, ayo masengesho Nehemia yarayasenze, ayo masengesho Dawidi yarayasenze, ayo masengesho n'abandi bose barayasenze. Bisirako intege nke z'abawe, bisirako intege nke z'igihugu cyabo, barakonfesa ivyaha vy'abantu babo. Aravuga, may my Lord pay no attention to that wicked man Nabal. Ntugire attention kuri Nabali. Please, icyaha ciwe ntukimuharureko, giharure kuri jewe. Giharure kuri jewe. Umviriza igana cy'abana nyavuga. Ino passage ni passage irimo amajambo y'ibitutsi menshi. Mu passage yose maze gusoma muri Bibiliya. Umviriza no ngaha umugore we aramutuka. Umviriza igana cy'avuga umugabo wiwe kuko cyari kigoryi nyene, cyari kiduna. Umviriza igana cy'avuga. Ndakwinginze mwami wanje, woye kwiyumvira kuri uwo muntu w'umugesera Nabali. Mwami wanje, woye kwiyumvira kuri uwo muntu w'umugesera. Ufite suka vuze ngo n'umugesera kugira ngo amutuke. N'ubwenge akoresheje kugira ngo Dawidi ishava fise ligabanuke. Ni nkuko bakubwira harakanuka gakomedi naravyo misi heze abantu baba mutare batanguranwa bakiriya. Amonya ati ndagutwara kuri maki. Ashoka mwuriza ataravye neza, kumbe n'umusazi. Hama bariko baragenda ntiyavuga wewe wakamwereka gutyo nakabandanya ati ugiye hari akabandanya ati none turashika agaca mwereka gutya bagasha bakata baragenda nk'amasaha nk'atatu. Mwima aravuga ati gitoro kiraheze hinge manze nywe ati mugabo bakure ntuzi. Munyuma avuyeko acabona aravuga ati yo natwaye umusazi ndababaza, aramukubita asanze ari umusazi ntaca mugira. Bakubwira ati n'umusazi yabigize nawe washavuye gute bisha bihera. Rero Nabali suka tubaho umugabo wiwe, mugakugira ngo akarume Dawidi aremeye kudevaloriza umugabo wiwe kugira ngo amukize. Urumva ubwenge. Aramubwira ati ukijya kiwerewere Nabali, we wowe kushaka kwiyumvira icyo vyakoze ni kiwerewere n'umugesera nasobatse n'umusazi. Mucyo avuga ngo bakoresha munyene he's just like his name is full. Izina ryiwe n'umusazi. Andi avuga ngo izina yiwe ngubucucu bwiwe niko kamere merekiwe. Ariko ivyo vyose bwari ubwenge bwa Abigayili kugira ngo atabare umugabo wiwe. Kuko ivyo Dawidi amaze kuvyumva uburakari bwaragabanutse, hamashira umutima kuvyo Abigayili ariko aravuga. Iki nico kiba iyo Imana ironsa abantu bariko basenga amasengesho kuramukwa.
bayibagiza ishavu ifise, abantu bayiteye, abantu baramukwa bariko barasenga bibagiza Imana, ishavu ifitiye inkozi z'ikibi igashira atazo kurabo. Hamuko bandanya basenga niko Imana iza gusanga yarekuye imbabazi zayo. Hari abantu bazigamwe atari kubera ko bari bakwiye kuzigamwa, hari abantu bazigamwe kubera ko abera baserutse mu kirengero bakabasengera. Muriko muranyumva? Komeza wumvirize gatoya. None rero mugenzi, nk'uko uhoraho yamaho nawe ukaba uriho, uhora ni wagutesheje ngo ntuvishe amaraso, niwihora ubwawe, abansi bawe n'abarondera kugira nabi barakamera nka Nabali mugenzi. Murumva no mugore ariko aramubwira ati nukuri nk'uko Imana iriho nawe ukaba uriho, nikoze iki gitangaza tugira ngo ntumvisha deja mwumvise ko yamaze kumukatisha nuko ivishije amaraso. Atahubwo nyabuna abansi bawe abari bo bamera nk'ico kiduna Nabali, uvugena muhindukije abansi bawe remwe bazaba kumuprofetizako. Uviza profesiza ya Bigayiri. None rero mwami wanje, nyakirira irishikanwa ngushikaniye, akirishikanwa ndagushikaniye, jewe umuja wawe, urigaburira imikangara yawe kugendanira mugenzi. Komeza. Ndakwinginze mpangaza jewe umuja wawe, umparire igicumuro canje, ubundi nta gicumuro we yakoze. Igicumuro cyakoze Nabali mugabo yakishize ko avuze ati harira jewe. Icyo cyose Dawidi ariko arabibona, ariko abona ingene ariko arikumbagaza, ariko abona ingene yakubise inkoro hasi, ariko arumva no mazamba ariko aravuga. Ibyo byose ariko arabibona. Komeza wumvirize. Genda kuri yego komeza aho nyene. Uhoraho ntazobura guha inzu yawe kurama, kuko gwana intambara zuhoraho mugenzi. Wumvise niwamara kumpangaza uhoraho ntazoreka kuguha kurama mu ntambara zawe, kuko gwana intambara z'Imana. Umvugena ariko aramufrata ati ugwana intambara z'Imana, uhoraho ntazoreka kureka kukuzigama, kuko ugiye kumpangaza utagiye kuvisha amaraso atanyanduruko. Wewe sinyekeranya ugiye kuza gukomera, ugiye kuza kumererwa neza. Aramubwira no majambo y'ubuhanuzi kuri we. Umviriza munsi gera kuri 29. Kandi naho abantu bagukuriye hasi ngo baguhige, bakwice, ubugingo bwawe buzokwama butekeye mu mutekero w'abariho, ufiswe n'uhoraho Imana yawe mugenzi. Umviriza kino kintu, uyu n'umugabane w'abana b'Imana abasenga amasengesho kuramukwa. Mwumvirize umugabane wanyu, birivuze ngo ubugingo bwawe buzokwama butekeye mu mutekero w'uhoraho w'abariho, uhoraho afise umutekero w'abariho, uhoraho afise. Umvira poeme, umutekero w'abariho uhoraho afise. Mani majambo, uzokwama utekewe n'Imana, uzokwama ufiswe n'Imana, uzokwama uri mu kiganza c'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo abansi bawe nabo abaguhiga, but the lives of your enemies we hurry away as from the pocket of a sling. Ngo bazoshwimuka mukiza kujya muri vude bazo azobushibura nk'ibuye ritewe n'umugozi. Ibuye ritewe n'umugozi ni nk'itopito. Abansi bawe azobajugunya nk'ujugunya ibuye ritewe n'iki n'umugozi. Mumva amajambo ariko aramubwira genda kuri 30. Nuko mugenzi, uhoraho niyamara kugushitsa ko ivyiza byose yakuvuze ko, akaguhindura segabo w'Abisirayeli, ntuzohava wicuza canke ngo wite ku mwikomo ko wavijije amaraso atanyanduruko, canke ko wihoye ubwawe mugenzi. Maze mugenzi, uhoraho niyamara kugirira neza, uzoheze unyibuke jewe umuja wawe. Wow. Aramubwiye ingene Imana igiye kumugira neza. Abigayili yabwiwe nande ko Dawidi azo umwami w'Abisirayeli. Abantu basenga amasengesho kuramukwa bafise amaso y'Mpwemu, barabona ivyo abandi batabona. Aramubwira ngo Imana yamara kugira neza ikagushisa ko amasezerano yayo, ukaba umwami w'Abisirayeli, uzogira iki? Ntuzohave wicuza ko wavishije amaraso atanyanduruko, ngo ivyo bigumane muri wewe, ko arico wakoze utateza gukora, kuko ndikunda gutakambira, ndikunda kwinginga. Ahubwo nyabuna ico uzokora niwagera aho hantu. Mwumvirize ingene aca kwega rero yikwegerako
uzonyibuke reka nantisipe gatoya. Dawidi yaciye ashima Imana ku bwa Abigayili, aramubwira ngo ndatangajwe n'ubwenge bwawe, kuko warungiswe ku munsi nk'uyu kugira ngo sinje kwihora, kuko nari narahiye ko nihora. Aramubwira ati mugabo ntavyo ngikoze. Afata bya bintu abiha abantu biwiwe. Uribuke ngene Abigayili amubwiye ngo niwamara gushika amasezerano iwawe uzonyibuke. Muzi cyabaye, harageze igihe Nabali arapfa. Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, Dawidi araryoherwa. Yari yamaze kuba umwami, kimwe Abigayili yari yamubwiye. Ataramutuma kabana ati mugane mumubwire ngo nimba umugiriye ubuntu wemere agucure uze umubere umugore. Yo ngoma ndarondera umurongo mwumvirize ingene rero Abigayili abantu basenga amasengesho kuramukwa. Yo nibazi guhusha karyo, niwa senga no masengesho ntuzohusha karyo. Mwumvirize gatowe irukanga genda kwitana yo firukangaje irukanga. Buke Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, aravuga ati uhoraho ashemagizwe, yamburanye akankura ko ibiteterwa Nabali yari yanteye, agatako jewe umusavyi wiwe akambuza gukora icyaha, kandi nabi ya Nabali uhoraho akayimusubiza ku mutwe. Hanyuma Dawidi atuma kuri Abigayili kumuresha ngo amucure. Wow. Dawidi atuma kuri Abigayili kugira iki? Kumuresha. Mwabahungu kuresha ni Bibiliya. Biri biblike kuresha. Mwabakobwa kureshwa biri biblike. Atuma kumuresha kugira ngo agire iki? Amucure. Herero ko rero abasore urumva bice ikiganiro. Bandanye usoma wowe kurasoma. Uzoje kuresha nta kibazo jera. Biremewe na Bibiliya. Nyarusa rero. Abantu ba Dawidi bashitse Karumeli kwa Abigayili, baramubarira bati Dawidi akudutumye ko ngo agucure ube umugore wiwe. Ava hasi arunama yicisha bugufi aravuga atendi coreke yawe umujaho koza ibirenge by'abantu badatabuja. Nuko Abigayili agera n'ingoga arahaguruka aja ku ndogoba ari kumwe n'abigeme batanu bamucorekeye, akurikira izo ntumwa za Dawidi aba umugore wiwe. Mwumvise yaramanje gusenga. Iyo usenga amasengesho kuramukwa, harimo amasengesho muri kazoza kawe. Kuba Abigayili yari yarongowe na Nabali kigoryi yari yarakoze sheke. Mugako bwo kuramuka kwiwe Imana amwongeye akandi kanyo kandi ko kugirirwa neza. Arosi ntumwa za Dawidi ati nyaruka tugende. Ndazi ko atari umuntu w'inyama n'amaraso bivuze nyaruka tugende. Ako kandi ngo aragenda aba umugore wiwe. Abigayili yabaye umugore wande wa Dawidi. Areka kuba umugore w'ikigoryi w'ikiduna w'ikiwerewere aba umugore w'umwami. Umviriza amasengesho kuramukwa azoguha kwicarana n'abami, azoguha kwicarana n'abakomeye, azoguha kwicarana n'abahambaye, azoguha kwicarana n'abanyabwenge, azokurinda ibigoryi, azokurinda ibiwerewere, azokurinda abanatacu bazogushikanako. Amasengesho kuramukwa azogupositiona mu kibanza aho Imana ikora nawe iby'ubuhizi. Imana igihe cyose yamiriko irishura ubuzima bwawe, aho igihe cyose uko muri kurakora ibyo Imana ategura ubuzima bwawe gukora ngaho myo. Sinumva amasi menshi y'abana b'Imana. Amasengesho kuramukwa atuma abandi bazigamwa bakirirwa neza. Amasengesho kuramukwa atuma abatari kwemegwa bemegwa. Amasengesho kuramukwa azana ibyiza ku buzima bw'iwawe. Muri kino Abigayili yaramubwiye ati ni Imana yagushikana amasezerano yayo ukaba umwami, ntuze wibagire jewe inshoreke yawe. Dawidi nawe aho yarari yaguma mwibuka. Yari yumvise ati Nabali cyapfuye. Aravuga ati nawe n'umwanya rero atatuma kumuresha hamara mucura aba umugore wiwe. Abigayili arangiza ubuzima bwiwe ari umwami kazi. Ubwo nibwo bwabaye ubuzima bwiwe. Amen. Ndangize vuga kino kintu.
ikirico gicapo ciza cico mpwemu Imana akorera ubuzima bwacu. Iyo Abigayili adaseruka Nabali yari gufa. Mpwemu Imana iyo adaserutse muri twebwe ngo asengera muri twebwe hari abapfa. Ariko yakoreye muri twebwe ico gikorwa cyo gusenga, amasengesho kuramukwa, abantu barazigamwa, abantu bararindwa, abantu baragirirwa neza. Ico Nabali atashoboye gukora Abigayili yaragikoze. Ico twe tutabasha gukora Mpwemu Yera arakidushoboza kugikora. Hama Imana ikatwakirisha ikanwa ryacu, hama ikadusaka imigabo yayo n'imigambi yayo. Iki gicapo cha Abigayili cerekana neza ico Mpwemu Imana akorera muri twebwe. Muri ya masengesho kuramukwa navuze ko ari amasengesho Mpwemu Yera asengera muri twebwe. Tudasengera muri Mpwemu, ariko Mpwemu Yera asengera muri twebwe. Amen. Muhaguruke ku maguru yanyu.